nico gituma muntu w'Imana ukabona umwasi yaguteye nyaruka n'ingoga ufuka musenge utabaza Imana kugira ngo uguhereze inkomezi zo kuresista umugwanizi. Haleluya. Kuko we urumva umugamba afise. Bakunzi bahorikana TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko nkuko duhora tubigenza, reka tubanze dusenge imbere ko dutangura kuganira. Ndaririmba ishimwe ry'Umwami Imana, ndaririmba izina ryiwe ryera, izina rya Kristo Yesu Umwami w'amahoro, izina twaronkeyemwo agakiza, izina twaronkeyemwo ubwiza n'ubwenge, izina twaboneyemwo ubutabazi. Turakuririmbira Mwami wanje, turagutazira kuko urabikwiriye. Watugiriye neza tutari beza, turi babi ariko uratwitangira. Uhinduka icaha ku bwacu kugira ngo tubabarirwe. Urakubitwa kugira ngo mu mishishago yawe dukire ingwara. Urababara kugira ngo Mwami wanje tubabarirwe vyose. Urasuzugurwa kugira ngo tuhabwe icubahiro cawe. Ntaco utakoze ku bwacu. None imitima yacu iragutazira kandi irakuririmbira. Wakirishimwe tugushimiye Mwami Imana muri iki gitondo ciza. Iyo twibutse imirimo yawe myiza, nitwohengeshanya Mwami gukengura ukugwa rukundo n'ubwo buntu. Urakoze kwemeye kwakira amashimwe yacu, icubahiro cose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise. Amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo wirinde kubiba nabi. Wirinde kubiba imbuto mbi, kubera imbuto bivye uzozimbura. Haleluya. Uzozimburira mu bo byaye, ariko ni wabiba nziza naho nyene uzokwimbura ibyiza mu bawe. Reka turabe ingina igikorwa kiba umuntu akoze gikwikirana uruvyaro. Haleluya. Gushika ku mageneration ane. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 12 duhere ku murongo w'10 dushikane ku murongo wa 20. Aburahamu aja muri Egypte, maze inzara itera muri ico gihugu. Nuko Aburahamu aramanuka aja muri Egiputa ngo abe arahungiyeyo. Nuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Ari hafi gushika muri Egiputa, abarira Sarayi umugore wiwe ati, umve ndazi kuri umugore w'igikundiro. Nuko abanyegiputa nibakubona bazovuga kuri umugore wanje, baheze banyice nawe bakureke. Ndakwinginze uzovuge ko uri mushikanje, kugira ngo bandabe neza ku bwawe, ubugingo bwanje ubukirishe ivyo uvuze. Nuko Aburahamu ashitse muri Egiputa, abanyegiputa babona yuko uwo mugore ari mwiza cane. Abishikira ba Farawo bamubonye, bamushimira Farawo. Nuko uwo mugore ajanwa kwa Farawo. Farawo agirira Aburahamu neza kubw'uwo, aharonkera intama, inka, indogoba z'imfizi, abashumba n'abashumbakazi, indogoba zivyara n'ingamiya. Uhoraho ateza Farawo ivyago bihambaye hamwe n'urugo rwiwe, amuhora Sarayi muka Aburahamu. Maze Farawo ahamagara Aburahamu aramubaza ati, ivyo wankoreye ni biki? Ko utambariye ko ari umugore wawe? Ni giki catumye uvuga ko ari mushikawe, nanje nkamujana nkamugira umugore wanje? Nuko nguwo umugore wawe, mujane wigire. Farawo abariye abantu biwe kumuherekeza, bamuherekezanya n'umugore wiwe n'ivyo yari afise vyose. Amen. Murumva ingene Satani ari umuntu mubi gose. Aburahamu arahunze, avuye mu gihugu arimo kwera cateyemwo inzara, ahungira muri Egypte, kandi Imana imubwiye ngo ajeyo. Ariko Satani muteza ubwoba, iramubara ati, urabona ko wewe ufise umugore mwiza, ati nta kabuza ni washika muri Egypte umugore bazokwica bamutware. Murumva
urumva ubwoba ico bukora, ubwoba n'umwansi, kandi ubwoba buva ku mugwanizi, kandi bigatuma ukora ibikorwa bibi bizogira n'ingaruka mu buzima bwawe. Hama ngo abwira umugore wiwe Sarayi aravyemera, ngo bashitse muri Egypte, ngo abishikira b'umwami baramubara ati tubonye umugore w'igitangaza, umugore mwiza. Hanyuma rero ngo baca bamushira Farawo. Erega barabanye na Sarayi. Mugabo Imana kuko yari ifise isezerano rikomeye kuri Aburahamu, yavyemera iravuga ngo naho Aburahamu agize ubwoba, yatewe kandi akaneshwa, sinshobora kumureka. Ngo Imana itereza ibyago bikomeye Farawo n'abo mu rugo rwiwe, kandi aramenya neza ko ibyo byaga bironse kubera yatwaye umugore w'abandi. Niko guhamagara Aburahamu ati mbe ndakubaza ibintu dukoreye n'ibiki? Ati ibintu dukoreye n'ibiki? Kubona ubesha ngo ni mushikawe kandi ari umugore wawe. Ubundi amubwiza ukuri ko yagize ubwoba. Hanyuma ngo acabwira iki? Acaramo umusubiza. Bantu b'Imana, nukuri twirinde, tumenye ngo ikintu turiko turakora, ico dukora cose kirinda kugira iki? Kirinda kugira ingaruka mbi. Ari kibi kigira ingaruka mbi, ari ciza kigira ingaruka nziza. Kuko hari ibintu dukora tukemerera Satani akadukoresha amakosa, mugaye makosa umenye ko adashobora kwijana. Haleluya, haleluya. Reka dusubire dusome mw'Itanguriro igice ca 20, dusome kuva ku murongo wa mbere gushika ku 7. Mwumve ngene uyu mugabo urumva yakoze ikosa, mwumva, kandi Imana irakubisa abantu kubera ikosa akoze, kandi kubera uyu mwasi yamaze kumwinjira, aramwinjira. Urumva iyo umwasi yamaze kukwigarurira, ujya kumusohora ntivyoroshe. Kumusohora harinda kuba urugamba rukomeye kugira ngo umwimure. Wumvirize, yasubiye gukora ikosa co kimwe n'irya mbere. Reka dusome mu gice ca 20, mu gice ca 20 dusome kuva ku murongo wa mbere dushikane ku 7 mwumve. Ngo Aburahamu kwa Abimeleki. Aburahamu avaho yarari agenda yerekeye igihugu c'Inegebu, aja kuba hagati y'Ikadeshi n'Ishura, hanyuma Abigerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushikiwe. Mwavyumvise? Exactement aramemerere yakoze ubwa mbere, nubasubiye kuyikora, asubiye kubesha. Urumva Satani yakwiziziye kugira ngo akurekure, n'urugamba rutoroshe. Imana idufashe. Abimeleki umwami w'Igerari atuma ko Sara aramutwara. Ariko mwijoro Imana yereka Abimeleki mu ndoto, aramubarira ati urapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise nyenewe. Mugabo Abimeleki ntiyari bwa murongore, nuko arabaza ati mwami, wogeseza abantu kandi ataco bacumuye? Ubwiwe siwe yambariye ngo siwe yambwiye ngo ni mushikiwe? Na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we. Ico nakoze nagikoze atamutima undega ikibi, atamaboko yanje nanduje. Imana imwishura mu ndoti iti nivyo ndazi yuko wakoze ivyo ufise ivyo ukoze ivyo iti nivyo ndazi yuko wakoze ivyo ufise umutima utakurega ikibi, kandi nanje nakubujije kumucumurako. Nico catumye ntagukundiye ko kumukorako. Nuko rero subiza uwo mugabo umugore wiwe, kuko ari uvugishwa nanje, nawe azogusengera
ubone kubaho, ariko nutamusubiza umenye yuko utazobura gupfa mwe n'abawe bose. Urumva, Aburahamu asubira gukora ikosa, asubira kubesha. Urumva ko Abimeleki yahatswe no kubona ibihano kubera iki? Kubera ikosa rya Aburahamu. Rero abantu b'Imana, umenye ngo wirinde gukinisha icyaha. Iyo wamaze kwinjira mu cyaha, kugisohokamo ntibyoroshe. Aburahamu yarabonye neza ko Farawo yabonye ingorane zikomeye kubera we, kandi n'Imana akabona by'ukuri kuri mu ruhande rw'iwe mushigikiye, n'umugore we bakamumusubiza, ariko ntiyahindukira ngo yumve ashize ubwoba, yemange ko ari umugore wiwe, kandi yumve ko ikiganza c'Uhoraho kiri ku buzima bwiwe. Agumana ubwoba. Haleluya. Kubera iki? Kubera umwasi yari yamaze gufata ubwenge bwiwe. Haleluya. Amuterereza ubwoba hageze hose. Nico gituma muntu w'Imana ukabona umwasi yaguteye, nyaruka n'ingoga ufukamusenge, utabaza Imana kugira ngo uguhereze inkomezi zo kuresista umugwanizi. Haleluya. Kuko we urumva umugambi afise, turabizi neza ko atawundi mugambi ni wo kwica no kurimbura, ko nico camuzanye. Haleluya. Rero umwigize kure, kuko ugumye usasira icyaha, we Satani nico agomba ko usasira icyaha, agomba ko wibera muri cyo, kandi kukibamo ni utuma ukwegera n'umuryango wose. Haleluya. Murumva ko n'Imana yabwiye Abimeleki ati ugahirahira ukamukorako, uzoba ukwegeye n'umuryango wose. Haleluya. Bisigura ngo imbuto biba imiramera ikagera no ku mageneration akurikira. Haleluya. Rero ndumva muntu w'Imana, umuntu wese azokumvira ijambo n'ukuri, gerageza kuba kure y'icyaha, ugwane. Ntivyoroshe, ariko n'Imana birashoboka. Kandi niyo uguye mu ikosa, ningoga senga Imana, usaba imbabazi ubivemo. Murazi ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo izuba ntirirenge ugishavuye, ufitaniye umwenda n'umuntu, canke wemeye ko umwasi umuhereza akajyango. Nico gituma ijambo ry'Imana ridusaba gusenga ubudasiba. Haleluya. Gusenga ni itegeko ry'umuntu uwo ari we wese, kuko iyo usenga n'umwasi biragoye ko aguhangara uko ashaka. Haleluya. Kuko nta nakanya umuha. Rero Aburahamu murumva ko ikosa yarikoze inshuro zibiri. Haleluya. Tuzoraba n'umuhungu wiwe, nawe nyene yakoze nkasi, n'umwuzukuru arabesha. Umva, ushikaho umwuzukuru we yatahuye, aravuga ati kugira ngo ibintu bihere hari ico mbwirizwa gukora. Haleluya. Rero umenye utaracagagura umugozi, ngo uhagarike ico cago kiba caje mu muryango, kirashobora kubandanya gushika utahuye ngo neza guhagarara kugira ngo mpagarike. Haleluya. Mpagarike uyu muvumo. Aburahamu yarabeshe, ikinyoma kikurikirana uruvyaro rwiwe. Tuzobibona ku munsi w'ejo, tuzobona Isaka nawe uko yavyifashemo. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana yanje, mwami wanje, ndagushima kandi ndagushimagiza, kuko iminsi yose utazokwigera wemera ko basavyi bawe bagwa mu mahonero. Abasavyi bawe urabakunda kandi bahoza kwigisha uko bukeye nuko bwije. Uhora ubagarura, kuko ugaruza inkoni yengenga, kuko wivugiye wowe ubwawe kuri umwungere w'abantu bawe. Nyemerera n'ubu mwami wanje iri jambo rigira ubushobozi ku bazoryumva, kugira ngo bahindukire, uwari mu ntege nke ahindukire yihane, kuko we wamuteze ibiganza ugirira neza abazakugana bose. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.